Randura ibindiga mana we turira ibisubiza inyuma randura terira ndondera turira abanyiyorobeka ko randura turira mana we turira Tarisisi Hope Ministry TV ni umuryango washinzwe ugamije gufasha abakene, imfubyi n'abapfakazi batagira kirengera, abana baba mwibarabara, abasangwa butaka, abarwariye mu bitaro ndetse n'imfungwa. Nawe nimba hari umusanzu wifuza gutanga, duhamagare cyangwa utwandikire kuri izo nimero ziri kuri screen. Ndabaramukije amahoro y'Imana abakunzi ba Tarisisi Hope Ministry TV, uhoraho Imana data wa twese aganze ibikorwa by'amaboko yanyu. Nkuko mubibona turagarutse muri ino show igira 88 aho ubushize twari twateramishije na Parfait yabikoze neza, aho ari umwana w'umwige mubona agerageza gukora ibintu bikaryoha, agashiramwe ibirunga, agakubita hirya agakubita hino, ibintu bikagenda bimeze fresh. Nkuko mubibona rero uno munsi tuza guteramana na babigeme nako niba bakobwa ntibahave bampurushi. Reka duhere ino iburyo bwanje. Bera ndamutse abariko baradukurikirana. Ndabaramukije amahoro cyane abakunzi ba Tarisisi Hope Ministry, turabakunda cyane. Urakoze cyane. Nana nawe aramutse abariko baradukurikirana. Turabaramukije amahoro y'Imana bane namwe. Akazina kawe? Nana. Nadine Nana Nadia canke Nana tuva bien. Asante sana. Reka twakire Parfait nawe. Kama medonke na umwana ndabaramukije mwese amwerereye amazina ni yazine n'ikabwete n'ikira byose turakuze. Urakoze cyane gose. Murabibona ko ari umwigeme mu Gifaransa ariko arahatwika ariko arakora ibintu nyene. Murabibona yuko mu minsi iza usanga ariko aritegurira kuja mu Bufaransa. Reka nje hano hirya ibubafu bwanje nawe nakire wa mwigeme w'inzobe akunda kubatwikira nyene, nawe aramutse abariko baradukurikirana. Bonjour et bonsoir, ndabakunda ndabaye ikaze kubana natwe. Murakoze cyane rero, mushishikare kubana natwe muri no show ya 88. Nituza kubata hasi, mwe mukomeze gusa mukwirikirana gato ya kari nyuma karahino. Data muragabaza karande ni nyinshi, benshi bazi ngo nibazima kandi bapfuye kera. Kudasenga navyo iyo ni karande, kudasoma ijambo iyo ni karande, kora ico wahamagariwe iyo ni karande, no kutumvira navyo iyo ni karande, agasuzuguro ugendana iyo ni karande, ubwibone ugendana karande, girira ishara abandi iyo ni karande, intege nke mu murimo iyo ni karande, gukora ku gahato iyo ni karande. Randura turira, randura turira, randura turira, ibinyeruka ngako karande yo mu miryango. Randura ibindiga mana we turira ibisubiza inyuma, randura terira ndondera turira abanyiyorobeka ko randura turira mana we turira turira. Nuko twari muri no ndirimbo ya Mayiceke ivuga ngo randura uturire, bivuga ngo kudasoma ijambo ry'Imana ni karande,
kutaja gusenga navyo nyene ngo ni karande, kutagira gute ni karande, gukora urumva ibinyuranye n'ivy'Imana ivuga navyo nyene ni karande. Je nibaza no kuba umaze nk'imyaka 40 utararonka umugabo nawe nyene ndibaza ko ari karande cyane utararonka umuviyase. Reka nibarize nana mbega nk'ubu uri umwana w'umukobwa ukaba umaze gukwiza imyaka 40 wewe wokwiyumva gute kwihiri? abari karande y'ubusazi Bera Parfait navuze gutya kuba uri umwana w'umukobwa ukaba umaze gukwiza imyaka 40 uri wanyu ni karande cyangwa si karande? ni karande mugabo bibera ku gihe nuca wumva urasenga amava gakoboka ukanarambirwa ukengena ukumva kumenga nyene biragucanze mugabo bibera igihe cy'Imana kigeze ratabaka. Urumva dusigure rero ntaba ari karande ni igihe cy'Imana kiba kitaragera. Ni karande byose rega n'ubundi nuko nyene ari nawe ni kubyumva nivyo. Reka rero tugende tuhatwike nino ndirimbo basha jewe hariho akantu nkumbuye Parfait. Je ndakumbuye vraiment ntambire vraiment je nkoma mashi umaze imisi udusondeka kandi uri misi simadasi udusondeka kubera birantaye ko wamazi diaspora kazi nimba ukatika nimba utaba nimba ugira gute genda bikumbuye ko ntambizi tugende kwanana nabo ibintu ni faya muri Tarsisi Hope Ministry. Murabona ko ibintu bibasha kuba gudu naho ntazigira icyongereza mugabo kigudu ntawe utokamenya aragerageza uburyo bwose akavuga ngo kigudu ngira ni kisawa. Reka arinde nawe adushirire ko gatoyi sindamusora nawe narinda mukunda ai twagi wewe urabona ngiki Parfait we Mrs. Madasa amazina n'amazina diwe
ngo ni izo mu kirimiro izindi ngo ni izo ngo mu basirikare izindi nazo ziwawe nazo ni zahe zo mu kijeshi ibintu urumva ko biba ari faya ari kubandika na kubandura reka tubananye tugenda imbere ayi amasezerano wavuze ko wamana we masabisi bamenye kukiza agasuzuguro ndarambiwe mana ndarambiwe n'agasuzuguro kabisi bamwe bambwira ngo imana ukorera ntibaho ubukene muramana amadeni muramana inzu yawe bwite ntibishoboka ndarambiwe mana ndarambiwe kimwe wambwira gisohoze babone kuri mana ya ntagasuzuguro ndarambiwe mana ndarambiwe n'agasuzuguro kabisi bamwe bambwira ngo imana ukorera ntibaho ubukene muramana amadeni muramana inzu yawe bwite ntibishoboka ndarambiwe mana ndarambiwe kimwe wambwira gisohoze babone kuri mana ya ntagasuzuguro shitse amasezerano wavuze ko wamana we masabisi bamenye kukiza agasuzuguro shitse amasezerano wavuze ko wamana we masabisi bamenye kukiza agasuzuguro uyu ni umuririmbyi Mayiceke yaririmbye avuga ngo nkiza agasuzuguro k'abasi bawe hari ibihe ushobora kuba urimo ugasanga bivanye n'ukuri umuntu uwo ari we wese ariko akwita izina ry'iwe yishakiye kubera ko bivanye n'ibihe uba urimo parfait gira akajambo kamwe wabwira abantu bari muri ibyo bihe icyo nababwira ni uko bakwihangana ibihe bira ibindi bigasiga ibindi wama mu gasuzuguro ejo urashobora gutwenga rero ibihe uri mu gasuzuguro kagumemo bagusuzugure bakuvuga uko ushaka ejo ntiwakuvamo bazokuvuga ayandi mazina urakoze cyane nana bwira abantu baba bariko baradukurikirana bashobora kuba bari mu bihe kanaka nimba wowe ufise umurongo umwe uri muri Bibiliya ushobora kubatekerera baze kuwusoma kugira ngo nabo bashobore gusenga iryo sengesho basengane n'umuririmbyi Mayiceke cyo nababarira abantu bari badukurikirana nuko bakwihanganira ibigeragezo ariko bacamwa ku gasuzuguro nyene kuko birivuga ngo umuntu niyicisha bugufi azoshikwa hejuru niba bari ko bamuvuga uno munsi ejo hazogera igihe ashigwa hejuru amen muri ivyo bihe nyene ni izina ryiwe deja riba ririko riramenyekana umuntu ashobora kumenyekana mu vyiza gusa ariko n'igihe mu bibi ubirimwo abantu bakakuvuga izina ryawe bariko rimenyekana kuko uzoca hanaka bakubwira ati uriya ni nana nihereko nanje izina ryanje ni waba utanze uzoca umenya ati urya ni nana izina ryanje uzoca urimenya cemenyekana muri ivyo bihe mwarahezagiwe urakoze cyane Bera gira akajambo nawe wowe ubwiye umuntu yoba ari mu bihe abona ari mu gasuzuguro je nta byinshi numva nababwira juste gusa kubabwira uti humura urakoze cyane ibindi bihe uwo munsi ushobora kuba umerewe nabi ejo ukavyuka ibintu byabaye byiza rero humura gusa muri ibyo bihe nyine urimwo wizera Imana hamukomeze gusenga Imana izo bigukuramo urakoze cyane Aline gira akajambo nawe wobwira abariko baradukurikirana ubahumuriza mu bihe buba barimo icyo nababwira cya mbere bakomeze gusenga nyine no kwihangana Imana yishurira ku gihe
urakoze cyane nanje akajambo nobabwira bakomeze kwihangana bibuke Yobu ibihe yari arimo ko cari kigerageza Imana yari yamusizemo kugira ngo Satani yamusabye kugira ngo Imana irabe yerekane ukwihangana kwa Yobu imbere ya Satani yari yamusabye ariko mwibuke yuko Yobu yabishumbushijwe umurengera rero nawe ntucike intege kuri ibyo ubona wizere gusa Imana data wa twese iraje igutabare gukize muri ibyo bihe wowe urimo inagushumbusha umurengera w'ibyo wabuze byose reka dufiringe ino ndirimbo gato maze turangize ino show yacu kuri mana ya ntagasuzuguro amageni ndayarambiwe agasuzuguro ndakaramiwe ubukene ndaburambiwe kwiganyira ndakurambiwe shitsa ico wamuseko nuko ndabashimiye cyane abadukurikiranye mwakoze cyane kudukurikirana reka mpere ibubafu bwanje ari nesezera bariko baradukurikirana ugire n'akajambo kamubabwiye ndabasezeye bakunzi ba Tasisopo Ministry igoroba ciza mugiranire ibihe byiza n'Imana hama nimibagire twatunonye tamata basabye kaboro urakoze cyane byari ikintu numvise ntatawe ikigoroba ni iki ikigoroba ciza nyene nimba bari ku mugoroba nimba za kwira mu gitondo maze kuyasanga ikigoroba ciza none ico ni kirundi ni kinyarwanda ni gikongomani basi ndayivuge gute none bavuga ngo iki we ndumva ngira ngo urumuvabura yakumbure perfect bariko baradukurikirana uzezera bariko baradukurikirana nawe ugire n'akajambo kamwe babwiye nimba nawe babwira ikigoroba nimba babwira igitondo je murakoze cyane abadukurikiranye twongera kubifuriza umunsi mwiza aho muherereye hose mushikara mudushyirako kaboro komantere musagize n'abandi mwarahezegiwe bashyirako kaboro kwe kari jewe baca bashyirako jewe mushyireko akajeme n'agaparataje akaboro urumva n'agasisiteme mugabo benshi baca bavuga ngo jenda akaboro ariko jewe sinda akaboro turabashimiye bashoboye kubana natwe hanyuma tubifurije amahoro y'Imana kubana namwe mu byo mukora byose mu miryango yanyu aho muri hose mutere muje imbere urakoze cyane Bera babivuze gusa nyene turashimiye abakunzi ba Tasisopo Ministry TV mwebwe mudahengeshanya gukurikirana ibikorwa byacu turabakunda cyane ibikenewe murabizi nibijya nyene ababizi barabizi abatabizi nabo bamaze kubibabwira muhezagirwa murakoze cyane bakozi bacu rero ntimwibagire gushirako akaboro muga ntimushireko jewe mushireko akaboro kugira ngo ibintu bigende neza mushishikare kudutera intege naho utaha tuzogaruka muri show ya 89 bye bye Tarisisi Hope Ministry TV ni umuryango washinzwe ugamije gufasha abakene imfubyi n'abapfakazi batagira kirengera abana baba mwibarabara abasangwa butaka abarwariye mu bitaro ndetse n'imfungwa nawe nimba hari umusanzu wifuza gutanga duhamagare cyangwa utwandikire kuri izo nimero ziri kuri screen